Murikira Ukuri. Murikira Ukuri. Murikira Ukuri. Murikira Ukuri. Murikira Ukuri. Ubuheruka muri Murikira Ukuri. Ukoresha kamera imeze gute? Na kamera mfise nkoresha iyi telefone yanje. Sa iyi telefone yawe niyo ifata amasanamu ya kanweb. Nene nk'ubu reka ndakwibarize ka bisanzwe numva ico bivugako. Nk'ubu bishitse Mariza akanyuruza amatungo yahakora. Uko nyene. Mukumana barashobora kuca bafata inzu y'umuryango. Voilà. Inzu y'umuryango kirazira ko bayifata. Ofise mwa. Vyahavuye bigenda gute? Numvise safuri baragaye cyane ibaza ngo ni wa mukozi wawe. Dr. Gikano. Wazindukiye mu gikoni? Ime. No guhisha ndahishije iby'abana baza gufungura midi. Irambeshisha. Yego no kuri kwimana. Wazindukira mu mbabura gute kandi ufise umukozi uhemba? Reka mwambu ujya naramurungitse. Kumenga ujya mwari mwarahuje. Yego vrem. Ari twarahuje washaka twari dukora imyaka myinshi. Ariko umushahara rero nawo wari umaze kuba munini. Rero razi ko kumufuko watari heza mugabo. Nahisemo kumurungika. Shagikano. Wowe uzofatanya kuvura ryasinzi ry'abagwayi wamana ku bitaro. Wazindukiye mu mbabura iminsi yose. Nikunde kwe. Mwambi. Ico no kubwira coco. Amahanga arigisha ndakubwira. Igihe nari hanze guca doctorat medicine niho nigiye kwibako. Hariya vyose urimenya kabisa. Tukabavuye y'urutonde rwafashe nabagabo bake boshobora ivyo. Yego na ntumwe mvuga uko ga. Ahandi mu vyambo y'uwundi azemera make mugabo. Iyo safuriya wumvise kubise hasi. Bugenda yitereye hasi kubera umuhisha warunduri. Karagabuye muti. Reka imisori kibasha. Ahubwo fasha kurondera. Reka ndabwira Alisa dufashe kurondera kweri. Andi vyoroshe. Hanyuma rero. Ndiko nje hariya ku kabare. Akanya sikirenga ntituyazi. Banzo nyakirira aka envelope. Nibi birimwo muta. Birimwo cyane. Iyo ni intererano yatwibagenzi bawe. Donc jewe plus Alice, Mariza na Thierry. Twiyumviriye ico twofasha duhuriza ku ciyumviro cyo kukurihira umushingwa manza kuko wararenganijwe vraiment. Narenganijwe gutega hewe. Ko brigadier Toto yanyeretse neza procedure zose ngene zakurikijwe. Urumva? Twasavye avi umuavuka tuzinanye. Tumwiganiye kaya. Acara twereka neza ko gugusohora mu nzu wewe n'abana bitari vyo. Amategeko yasomwe nabi. Bon? Gute? Igihano kija kuhagiriwe n'icaha. Ari we Sandra. Urumva? Nta kuntu nakumwe wewe uhanwa mu kibanza ciwe. Ikitavuzwe coco nibajya abana batazi n'icabaye. Sa. Urarenganijwe. Ni hamwe n'ingorane zitwara ubwenge bw'umuntu kwe. Ntiwumva? Burya narabona ko nagingigo nafatiwe zimeze ukuntu. Ariko simbona uko nobigenza. Biragaragara. Twese twarabona ko warengewe. Nico gituma twashize aya mafaranga hamwe kugira tugufashe uburane. Je nizere ko azokwira nayo muvuka azogusaba ahubwo. Nukuri mwambi. Aha. Mwena batiri na Mariza. Muranyongereje iminsi yo kubaho mu buzima kabisa. Ndabashimiye kuva ngaha no gushika ku mugezi mbaye nka wawundi. Nibisanzwe shamugenzi. Wewe narakubwiye ureme. Utekane. Uzobura ico tudashoboye gusa. Erega abagenzi nico tumatse. Ubambwirira uti merci beaucoup bose kandi. Iyi geste ndisanzwe vraiment. Aha rero ntuze. Ndafise umugenzi w'umuhavoka mugabo. Haba no kwiyumvira kumubaza sinigeze. Nibikunda. Kandi ubwenge buba buri mu kibanza cyakure. Erega wewe wari warataye umutwe. Sha. Nange ndahiriwe kuba mfise mwebwe. Oya turahari vraiment. Wewe rema kuriga mwami. Soutien nki niyo nkeneye muri bino bihe ndimo kabisa. Nukuri bishoboka byose tuzobikora. Wowe utekane. Mbega nanjye sintevya. Tukiraha nyene. Aha mu gikona. Ugiye telefone mu avoka tuzinanye. Muhamagare. Uve ngaha wumvise icambariye. Irihuta yenye. Yego sha. Ariko kabisa vyokunda agasubizwa mu nzu yanje nyene. Inga telefone.
Badit, ya kanori yarayiguze kaje fudere n'ubugwiza tunga wadanje. Mana, ku kintu citwa matériel de travail. Mana amasengesho yajarishuwe. Kwishugwa gusa, ubu turi mu gishu. Yani mbaye amakato yose ari mu materiel yacu wumva gute? Iko, urabona ndakubwira, afunderi yambwiye ko zina carton yose ubona muri iyi biro yiwe ari ya kan web TV. Ndagusavye umbwire nawe. Ngomba ntabure imwe cyo ndazifotora nce nta kuri stade abajama banje bungira ndabemeze. Shayiko, ntutabure carton zose ncarimwe ndagusavye. Wibuke ko fundera kundi isuku. Ndabizi. Nukuri ndutere desordre muri biro yiwe. Canda zisubizayo ntaso. Nshaka kugira district bikiri dore. Cenda bisubiza mu makarto yacu. Shanya rero basi. Banza utabiriye nayo. Icoco ni gikigamana. Iyi ni zoom ijya kanone. Uyifixa nga. Okay. Kwimana avec ça tugiye kwatwika hashi. Ah bon? Navyo ntahura. Eka ibintu vy'amapareye. Cyo nta kintu kinini ndabiziko. Abigira gute? Iyi appareil photo. En même temps ifata na video ya haute définition. Okay. Nta wundi numwe ahirusanga yifise. Twe tubaye number 1 ndakurahiye. Wow, donc na concurrence tufise. Kanye mvije utango yivega kanye. Ya reve yanje ruguru rwibarira bahi arize kanye. Kuva nkiri umwana naribona ndiko ndafilma ngira ama montage y'ibisatu. Mama, je vais en faire. Ahubwo reka ndayisobagure. Ako kayigoro barakuroze. Aho uri gusoma iyo kamera nyene. Kanye ni bijou kanye. Ashangiye gukora mpaka last shake ngware. Eka shareka kuri ubono ngaho. Ugira ngo gwayiza appareil zizoheza zikukiza. Un bon journaliste est un journaliste vivant et en bonne santé. Oya kanye nawe yari blague. Hunyine kanye ufise icuma nk'iki mfise mu ntoki no ku rubantu ruko. Okay. Apowesha kwanza powesha ngenda gufata kapishura. Birakunda tama lumière. Iyi biro yafunderi wangu irisomko kuntu. Hantu kifoto ntiza gutoka neza. Une wivye nakubwiye ntubitahura. Iyi kigira réglage automatique. Kwanza ndakwereke. Okay. Da. Ce n'est pas possible. Ingize mu metisse. Ok? Karawaje. Ruguru bari bisazi. Akazi kagiye gukorwa gipronda kurahi. Yo gite nukuri mbabarire cyane ko nativye kukwakira. Oya ntacyo. Urumva rendezvous yawe yasanze nyene agenda yuzuye. Nabuze nigenda gucishirizamo nukuri. Bamahoro Mariza, bamahoro ndagutahura. Akatsiko ngakuri zine kamari keshije. Kizima tubonanye mugabo nta. Urabizi? Urakoze mugenzi. Aha rero nemeye guheba pose ya midi kugira basi no musi tuvugane. Yagarera. Ndashimye kigoro. Yego. Mugabo urumva Mariza. Hari ibintu bibanga kuri zine bidutahuritse na gato. Ibintu ibi. Kandi kibabaje. Biburo rero ntihagire icyo ukora. Sa? Witwa ngo umushefu. Wumvire. Mukama wese nijoro. Ipe. Oya shaba Clea, bakleya areka kuntera ubwoba. None ni gute isoko y'ubwato no gufurunisa amafi yatahiye funderi? Umurengero. Aya. Gipe. Ya? Ico nico gusa kikuzanye nga. Sigito. Warasamaye Mariza. Warasamaye buke. Wari kwiyeranje umuseruko mwini wacu kabari uyiha. Gipe funderi munekuriki. Eske uzanye ivyemeza ko igikorwa camunaniye? Cyangwa uri kumuhora icari gusa? Ico umurengera ashoboye. Nta museruko numwe atakizi. Gipe. Oya nukuri. Nukuri ndababaye ko gifise ivyiyumviro bipfuye nkuko kandi ukiri muto. Komite yakoreye muri transparence warabibonye. Itanga isoko yisunza amategeko. Mariza. Abandi hagize inyungu z'umuryango. Ivyo amategeko baterera ku gahinga. Gipe apana jewe. Nk'umukuru wa komite. Nariboneye neza ko amategeko yakurikije koko. Atakuraba umugwi abaharaniye iryo soko barimwe. Wavyumvise? None wewe. Haje ntubona ko atungishije kiyaga ipfa mutima ngo rifunde. N'abayoboke biwe bose. Gipe. Raba neza imvugo uriko rakoresha. Ukoresha imvugo runtu. Wanyumvise? Jewe ndababaye kandi aho. Utari bukuru basuruke bene wanyu mu bukene. Wumva utumariye iki? Utiki? Utumariye iki? Jewe ico maze ndakimaze. Kandi ndakimarira bose. Atankunzi. Uranyumvaga Gipe? Ndakwibutse ko izine ari projet y'abaseruko bafatanije n'abarengera. Uravyumva? Ntuntume gukora ka mwana wa mama. Oya ntanjyane shaka nga.
uranyumva mbega Mariza ubakorera neza nkaho umenga barayinezererewe ikwegera izo nzoka Mariza bikwegere umunsi wago uzicuza none gakipe yaho ndakubwira gawe no kwita ariko kwita umundi muntu ngo ni inzoka ni si inzoka ubwo wumva ufise ubwenge bukwiye nubona ko ari ibaraga ntuzi iga gushiraho intahishize ibibajemwo muravyumva mbemwe mwabaye gute funderi yarabarushije kandi ni muvyemera isoko yayironse mu muco iyo habera amagabo ifaranga ryari kwinjira iwacu none rabura batungishije ibyo bisa mu majonjo by'abarengero bibashe kudutoteza gipe twumvikana guhera uno munsi kuje kuvuga ibyo bintu vy'ibifyorogoto by'abaseruko n'abarengero ntudutumbera ibiro vyanje uriko uranyumva neza oya sawa izo mpongo uri kuravugira wamwe bibuka ko vyamye ari birira habiri kandi ntacahindutse gipe sohoka ndagusavye naho ndi umuseruko mwene wanyu ntucu bareze ukazana imvugo zidashobotse uza kumbwira ngaho ko wishakiye yo sohoka mani uwo muntu ntabajenga ndasabye repetition zanduhishije numva nimenekeye n'umutwe no kumuraba sindamuraba hinge ni yanonje gusa ngone bana hi hello ça va mana yanje full meze neza karibu ntaricara umfashe unshira umuntu hajya ku modokari ayicunge oya ntibikenewe ntabasuma bahari apana uyiba quartier nk'izi zigwiriyemwo ubwana butagira indero ivo uyiraba ntibayarure nk'ubu bwamaze kwinjira mu mpangu zawe rega burije ntabahari n'ukuri teka mehagize ico bakurako nk'iri hano rusange ibyo babinguye kubera imodoka yaje ni unique nta yindi bisino donc bishitse bagacumura ko ikintu kimwe pièce de rechange ay rusange nawe yumva usigaye wishima funde uko nukuri mais kudacangamutse namye muri repete urumva ndarushe ndamenetse n'umutwe burije en plus sinarinze no kuza oh la la ma reine ariko si jewe bon mutima wanje wanyankiye gutaha tutabonanye hanyuma rero nategezwa no kuguteneza kakano bon oui karimwiki karimwiki oya fondo luraje oya kugure nawe mama wanje c'est pour toi fungura nta problème ninza habo iyi niyo shenete ikwiranye n'izo sigiza iri ku kirezi nkawe apana akwambaye kamaze gucuya gakuru gatenda yene yagutera ya allergie oya banza mico ndaba hewe ninzahabu ya vrai none kajewe notanga iki atari nzahabu irazimbe cyane attention ndisubira rero ku rukundo ruca rugaruka yego sha si hamwe twakundana nkenyesha ubu ibintu biriho pardon donc ushatse kuvuga d'abord banzugumye shenete yawe rero tora reka kwigirisha utwo ni twatujije twanyu tw'abakobwa tora sigaye dayere kuri umucaho mw'izosi ndakwambike iya vrai mukwiranye oya bwose uzibona guhevye kubera ukenye ariko manade reka nawe utantumure ndazi ko arico nazize ariko ubu urabona ko kimaze kuva mu induru aho rero waruje kungura niyo shenete y'inzahabu nk'uko waguze ijya modoka jewe Nadia yo erega urukundo ntirugugwa ni mu bice bizokurikira ubu naho ni wa mwati wasomera intererano mwatanze ku gice giheruka ariko nk'uko dusanzwe tubimenyereye reka tubanze twibukanye akabazo kari kabajijwe Big Jam yumvisha abagenzi we ko bakwiye kurengera iby'abaseruko n'abarengero ngo abaririmbyi bafise akazi ko guhuza abantu biciye mu butumwa baririmba
mbe ivyo Big Jam avuze mubivuze kwiki? Intererano z'uno museka tuzihere kuri Haberisoni Kasilde wimukike ayageze ati ivyo Big Jam hanura abagenzi we ndavyumvirije numva ari kuri kuko badasangiye ubwoko canke umugwi ntivyoca bituma batavuga rumwe atahubwo muri uwo mwuga boshira hamwe bagashigikirana ati kuko baravye ubwoko bahava basanga babusambuye n'akarengo bubiri buvurana ubupfu. Ernest nawe umuntu wayo Murikira Ukuri ari kumusaga mu gisagara ca Bujumbura yagize ati ko ndabibona Big Jam avuga ukuri ati kuko abaririmbyi n'abantu batanga ubutumwa bushika kure ati hamwe batanze bwiza burubaka ati bubaye bubi naho ugasambura. Moyize niyo nkuru wo muri commune ya Bugendana ku mutumba Nyakeru neza neza aho bita mu Ruyenzi yagize ati kubganje ivyo Big Jam abwiye bagenzi we nivyo ati kuko kuba umuririmbyi urengera amacakubiri ayariyo yose ati mbere indirimbo ziwe zikabamwe amajambo abahuza nkuko Big Jam yabivuze ati kuko umuririmbyi afise uruhara runini mu guhuza abana bariya ati nkako bakunzwe n'imigwi yose. Ubu naho ni wa mwati wasomera intererano mwacishije ku muhora wa WhatsApp aho turabona murengera ntware Alfred w'umucanguzo kuri centre aho yagize ati ndashigikiye cyane Big Jam mu by'ukuri umuririmbyi ubutumwa atanga buba burengeye kure ivy'amacakubiri y'amoko ay'imitumba kana y'intara ati kuko burya umuririmbyi ni nk'umuhuza huza abantu kubw'ubutumwa batanga ati kiri imbere ya vyose rero nuko ivyo aririmba nawe ategerezwa kubigendera akerekana akarorero keza mu kibano eka ahari hose atapana kwigira intama nawe kumba ari ingwe yambaye ubwoya bw'intama ati tuvuge duti yumvisha ivyo uvuga nkwereka icuri. Evariste Ndayikengurukiye nawe n'umunyanya Murikira Ukuri ari Bururi muri commune Matana ku mutumba wa Bihanga yagize ati ivyo Big Jam abwiye bene wabo baririmbana n'ivy'ukuri ati kuko iyo uri umuririmbyi ntuburirimbiye abaseruko canke abarengero ati kuko bavyumviriza bose ati kanatsinda gutora icujejwe ntibisaba nguruyu canke uriya wakora wisunze amategeko y'akazi ukora n'akarengo tumaraniye iki busumba dupfaniki ati ubwoko ntawe bushikana umuntu uretse ko atezwe imbere n'ivyo yikoreye wenyene bwiwe ati kandi yubahirije abandi. Deka intererano z'uno musi tuzirangirize kuri Samuel wo mu Gisuru mu ntara ya Ruyigi yagize ati kubganje Big Jam avuga ukuri ati kuko ubutumwa abaririmbyi batanga biciye mu ndirimbo burashobora kugira ico buhindura ati kuko ijwi ry'umuririmbyi rigera kure ati rumva ko hamwe boririmba batanga ubutumwa bwubaka ko bishobora kugira ico bifashije mu kunwanisha abantu na cane ko harabusanga bishwe no kutamenya. Deka intererano z'uno musi tuzigarukirize ngaha tubonereho n'akaryo ko gusaba imbabazi mwege mwese mwatwandikiye ariko tutashoboye gusoma ubutumwa bwanyu nuko akanya katuwanye gato. Ubu naho ni wa mwati wasomera akabazo gice muje gukurikirana. Akabazo nakagakurikira mwumvirije ikiyago ca Mariza na Gipe n'ikihe cigwa mukuyemwo. Ndasubiramwo mwumvirije ikiyago ca Mariza na Gipe n'ikihe cigwa mukuyemwo. Akabazo murakumvise mukamufise ico mushikiriza twandikire ko ya numero mumenyereye ari 61 ubusa 9 eka nawe wowe wifuza kwironkera igikino Murikira Ukuri kundwi biciye ku muhora wa WhatsApp twandikira kuri numero 61 ubusa 9 tugaheza tukagushira muri uwo mugwi. Mushobora kandi no kubandanya mudukurikirana ku mbuga zacu zo Facebook na SoundCloud. Imbere yo kurangiza reka twibukaye ko cya gice c'amajana 794 muri gwa rukurikirana kw'igikino Murikira Ukuri. Murakoze naho butaha. Cari gikino Murikira Ukuri. Murikira Ukuri ni misi yose ya mbere igihe cy'isaha 12 z'umugoroba no ku minsi ya gatatu igihe cy'isaha 12 z'umugoroba ku kimenyesha makuru Shikiriza.